Yes, wakuzi avugako TV nizere ko mezereza aho muherereye hose ya Kodi Mr. Braka the first king from into the body and came tripoli varabada dande. Ewa no musi kabisa rafiti ibintu vyiza ibintu biryoshe kabisa ewa kwanza mukibona twagitinze avugako TV mumenye ko tuzanye ibintu vyiza ibintu bishasha abaririmbyi abakinyi ba comedy abakinyi ba cinema uno musi tukaba twabitemo umuririmbyi ndaza abantu benshi muri amumenya mugamura mutegeza kubumenya kubera afite imani idasanzwe imani ikomeye cyane iyi ni avugako TV n'ahandi zo kuri ibiganiro biryoshe nko kuri avugako TV sabere abantu barataragira subscribe kugira bayikore musharinge ewana musangize ibiganiro byacu abandi bantu mu commenter les commentaires négatifs positifs zose turazikeneye kugira tuzikorereko cyane turazisunga cyane uno musi tukaba twabazaniye umutumire mubona kuri screen za avugako TV kazi mubona gute kwanza hari ikintu muca mwibwira tutaranakigiramo kwanza warajeme nameze neza sa neza bro reka ndagwa akanya kugira ubanze uramutse abakunzi ba avugako TV wagwani bro yaramukije n'abagomba badukurikirana muri kino kiganiro. Yes sir. Ya ndabatumirira kuza muri beshi kugira ngo dukurikirane kuri kino kiganiro kabibutsa ko tugiye kujya show. Yes kubata azumuntu tuko turavugana no musi kuri kamera za avugako TV tuvuge yuko ari indi. Ya ku mazina yanje nitwa Boston K. Ya hama nkaba ndi umuririmbyi w'umurundi. Boston K, why Boston K? Kubera ki Boston K? Ya kubera Boston K nye. Kubera ki wahisemo kwita Boston K? Ya cyatumye nitwa Boston K. Ni zina ry'umuziki. Zina ry'umuziki zina abavyeyi basanzwe barakwise niri. Abavyeyi banyise Maniragaba Jambosko. Ya. Mugono musi witwa Boston K. Ni Boston K. Ya, be Boston K abahehe. Ya Boston K sanzwe mba mu Kanyosha. Boston K aba mu Kanyosha niyo yavukiye cyangwa n'umumanuka. Yavuye ruguru. Rapi ahubwo sanzwe mvuka mu Kinama. Uvuka mu Kinama ubu mu Kanyosha. Mugamba mu Kanyosha. Mugabo mvuka mu Kinama. Ego. Ya Boston umunsi tukaba twamazaniye kuri avugako TV kugira basangize impano yiwe idasanzwe kubera twabwiye kutsobazanira ibintu byinshi bimeze neza ibintu ewana kandi hano uzobisanga. Boston K kuba tamuzi n'umuririmbyi ndabesha. Ya mbega Boston K. Ya yatanguye kuririmba ryari umuziki? Ya natanguye kuririmba muri 2018. Ya nkaba afise indirimbo nyinshi ariko zimaze kujya ku mugaragaro akaba ari indirimbo imwe gusa. Ariko afise indirimbo nyinshi. Ya Boston K yatanguye umuziki ryari hazi igihe kingana gute yatanguye ibintu byo kuririmba? Ya umuziki nakubwiye naho utanguye 2018. Ya nkaba afise indirimbo zitanu. Ya dushaka kusangize abakunzi bawe n'abakunzi ba avugako TV ikintu cyatumye Boston aja atangura ibintu by'umuziki byamujemo gute? Ya cyatumye ntangura ibintu by'umuziki kuva kera nkiri umwana mutoya. Nari umuntu akunda ibintu by'ubuguruguru cyane kabisa. Ndabyibuka narafata iradiyo. Fashe iradiyo hari ibiganiro nakunda kumviriza byaca kuri Rema FM. Ya hariho umujournaliste yitwa Ismail. Narakunda kumviriza amabiti wiwe utubiti yacisha mu kiganiro ariko arakoresha ikiganiro nkaca nifata amajwi. Ego. Nkashiramo amajambo yiwanje abantu bose bana nkababwira ati je nasohoye indirimbo nifasha amajwi. Nkabumvisha abantu bose mwisite bakavuga ati ebana ati Boston yasohoye indirimbo. Kabisa. N'umustar kwera tarakaze. Kumbe nane ni ibintu nafashe ku radio. Aho niho byagiye biranzamo buke. Hama ndateba ndabishira mu ngiro tajya muri studio ndakora indirimbo yanje ya mbere. Ya indirimbo niswe ngumamwo. Ya ubu tuvugana Boston afise indirimbo zingana gute? Ya indirimbo fise indirimbo zishika kuri 5. Ya urafise ahantu zoba ziri umuntu ashobora kuzironderera?
ya sindazishira ku mugaragaro ariko indirimbo imaze kuja ku mugaragaro ni indirimbo imwe so ariko hari yindi ndirimbo ashaka gushira ku mugaragaro ariyo ndirimbo naje kugira ngo tuganire ko hanini kabisa indirimbo yitwa ndabahane ya ni indirimbo kwanza nashatse kumanza kuza kuganiriza abafana kugira ngo bamanze bambwire ndayirekure canke sindayirekure abafana kwanza nibo ba boss biwanje nibo bamuruhusha ndabasaba yuko mwoshira imiriro myinshi muri commentaire kugira urekure abakeneye yuko ico gikorwa cyorekugwa ni indirimbo kabisa izoza itavyorosha ya ndabibemereye kabisa abantu benshi bumvise ko umuririmbyi muga ntibaramenya style Boston aririmbamwo ushobora kuyibasangiza kugira babimenye ya ndirimba rap uririmba rap kabisa kubera ko yahisemo rap kandi ama style menshi ariho ya gituma nahisemo rap ni kubera ariyo mpano yiwanje kubera ga mu Burundi dufise amatara menshi agiye atandukanye kabisa turafise amatara y'abakina amakomedi abiruka kabisa ayabatamvyi ariko ibyo byose je sinobishobora igituma nahisemo ibyo ni kubera ibyo ashoboye nivyo ushoboye ya Boston abantu mumvise ko umuririmbyi bafite inyota nyinshi yo kugira bumvize ukuntu uririmba ukuntu sound yiwawe n'uburyo wandikamwe imiziki yiwawe sinzi yuko nyamba twakugoye woduhonjamo gatoyi hama tukabandanya n'ibindi mu nyuma twamaze kumviriza songe yiwawe wavuze ko waje kudusangiza no munsi ya ndashobora kubahonja ntaso ya mpagaze ku gasozi karekare ndashize amaboko hejuru baba peti ntwara muduze amaboko ndabaduze kugira mushike kuri no etape namwe abigira kingi ngabo n'abagabo bagufi bagerageza kuduza ubwamo kugira barabe ko bokumvikana canke boraba umupira mu isari rimwe abantu benshi nk'aba bana banje nkunda cyane umviriza impanuro zanje kuko umwanya n'umwanya ashobora kwitaba Imana mugasigara muracanamo ntakiriho menya ngomba kuraga menya ngomba kuraga kandi ngomba gutanga impanuro ku bana banje nkunda cyane baguma baharanira ngo ni jewe ndikingugu ndi ngo nanje ndanuwemera kwari umuhererezi yes urakoze cyane hama harakantu uvuzemo ngo ni urinde king uri king why uri king ndi king nyene by'umukunzi king benshi bakabo TV batari bakoze mugo buri kwatubwira ko bari banza ariko kuno musi cyangwa muyu mwanya nibabimenye ko ari jewe ndi king kandi dusaze tuzi yuko hari abandi baraperi benshi bagutanguriye kandi banabize nabo araba king abo baraperi sindabihakanye ko bahari ariko kwanza kuba bahari haba hariho bakuru babo nabo cero ndi mukuru wabo ndi king kwanza ndi umuvyeyi wabo basi kabisa hama abakunzi ba Kamo TV n'abakunzi biwaye wabasondetse kubera harimo rofe ntumvise kabisa harimo rofe na vesi gira kabiri kabisa sinzi ko icisha kubera ewana je yaranyoheye sana numva rimwe amajambo kandi akomeye batama bibondo byanje ngwino mbahanure mase naho jewe ndabahane hane batama bibondo byanje ngwino mbahanure mwase naho jewe ndabahane wagwa kabisa wari kurahamagara batama ubahanure ndabahanura urumva batama wabita ibibondo nibibondo nabana navyaye man tuvuge ko washatse kuvuga abandi mu ndirimbo abo batama bibibondo wahamagara kugira ubahanure abarapere bose bo ngaha mu Burundi nabana banje basi urashobora kubavuga waraperi b'abarundi babatama kandi ukabita abana mugo wahamagara ati ngwino ndabahanura abaraperi nawe urabazi hari ba Fabio hari ba Bface hari ba Elpro abo bose n'abana banje hari ba Big Fizo hari ba Satubi abo bose n'abana banje bakakumva bakazogukubita
ntibashobora kunkubita woshobora gukubita umuvyeyi wawe man wokubita umuvyeyi yakuvyaye gute wowe utaye indero kabisa. Harimo ni verse ivuga ati uri mugufi mwino sare irimwe abantu benshi ntushobora kuraba iki umupira umva ari muri sare bariko muraba umupira abo bantu bagufi bavuze ko ari bagufi badashobora kuraba umupira kandi harimo abantu benshi baraba abantu bagufi aho bari bonyene baca biyumva akarorera k'abantu bariyumva bonyene kubera ino ndirimbo mu bisanzwe igica mu bintu by'imigani utazi kumviriza neza ntushobora kwitahura ariko wumvirije neza ni indirimbo isiguye indirimbo yisiguye ugiye kuyumviriza neza uvuze abantu bagufi twe duca duhita twumva ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uvuze umuntu mugufi aro bivanye niyo systeme yanyu y'abaraperi mukorera murashobora kuvuga ati umuntu ni mugufi mu mistari ubundi akavuga ati umuntu mugufi muri visible tuvuga ko ari abantu bagufi mu mistari cyane n'abantu bagufi nyene biboneka man ubisubiyemo kweri numva ko dusobanura uvuze ukuri man ahubwo we nasanzira umukambwe kweri dusobanurire n'abantu bagufi mu mistari cyane n'abantu bagufi biboneka nuko nyene kabisa n'abantu bagufi mu mistari batazi kwandika batazi gukora amatizi n'ibindi bigiye bitandukanye abo bantu bagufi mu mistari Boston keyo babarushiki ituma bitwa abantu bagufi mu mistari icyo ndabarusha nuko ndabasumba ndi umuvyeyi wabo nta kindi ndabasumba narabavyaye nico cerekana ko ndabaruta dushaka kutubwira akantu kamwe ko tuma twemera natwe yuko uri umuvyeyi wabo basumba ko ndi umuvyeyi wabo cerekana ko ndi umuvyeyi wabo kirisiguye mu irya ndirimbo irya ndirimbo nabakubitiye kapera kirisiguye muga ko ari abantu batumvira mu migani hari abantu badashobora kumva imigani direct dushaka kubasobanurira mu kirundi ciza imigani sinayishizemo cyane imigani gusa imigani irimo kabisa mugabo indirimbo n'irindi hera iri mu migani abumva barumva bidaciye mu migani hariho n'abumva uko indirimbo yanditse kabisa Boston arateguye indirimbo yiwe arajanye muri studio mbe muri studio vyagenze gute muri studio naragiye nyene ndagenda ndakora beat hama ndashiramo amajwi ndarikodinga kabisa hama indirimbo barayikorera mixage hama irasohoka so rero naje kugira ngo manze ndayimenyesha abafana kabisa bamuruhusha kwanza go kuyirekura bavyumvise abafana nibo ba boss biwanje kabisa baraza kuvuga muri commentaire ati abafana nibo ba boss banje bakeneye ko indirimbo isohoka babivuge muri commentaire kabisa je iyo ndirimbo nayumvise isa niyaheze gukorwa yaraheze gukorwa man isikaje kuja hanze kabisa isikaje kuja hanze isikaje kuja kuri YouTube ninde yayikoze ndimbira ifse beat ya bien ninde yayikoze indirimbo yakoze mu producteur yitwa Kermey tumenyera yakorera he akorera muri Irebe Music byagenze gute mbega nuzenya muri studio Boston ni mu underground aragiye kuri codinga biba bimeze gute Jesse ndi mu underground man je ndi umustar wo kugwego go hejuru kabisa ibyo by'ubu underground ni muri je abaraperi ari kintu je mu ndyoherako umuraperi ntigera ndi umuririmbyi wa mbere nakubwiye umuririmbyi wa mbere ari hejuru y'abandi abaririmbyi ari hejuru y'abaraperi baza abaraperi tubwire ahantu iryo banga muri kura hemwe byo kwama mwibona yuko muri hejuru y'abandi bantu erega apana ngibanga cyane systeme mukorera si systeme umurapera avuga ikintu cyo ikintu avuze kibari ico nyene cemera uko ko ari ico nyene uri umuraperi wa mbere ngaha mu Burundi cyangwa kwisi cyangwa muri EAS Njende umuraperi wa mbere kwisi yose kabisa apana kuvuga ngaha mu Burundi kwisi kuko umuntu yandaze rap umunspirateur wawe ninde kabisa ninde umuntu yandaze rap ni Tupac
ya waramufana kumengo Tupac yapfuye imyaka canke yumva bamuvuga apana ngo numva ndamuvuga naramubonye bro naramubonye kweri Tupac je naramubonye mwana aramukanije twaravuganye twarayaze byinshi yabana randaga rap niyo mpamvu nanje nk'uyu mwanya ari jewe ngaba rap yo ngaha mu Burundi ndetse no kwisi yose ndetse nagomba no kubereka uwundi umukuru mu bana banje gato utaraduhenda kuri kuraduhenda so kubahenda Tupac mwahuriye he kugira korage ivyo bintu Tupac twahuriye kwisi oya Tupac yapfuye imyaka maze urabonanye n'umuzima apana je twabonanye nkiri muzima akiri muzima je maze imyaka myinshi man none uri kuragereranya ubona n'abafise imyaka ingahe gereranya wowe nyene oya je nayo nzi fise imyaka ingahe ugerageje nayo nzi none ya mbega Boston je nubu uri kurambwira ko utari mu underground je vuga ko kuri mu underground je sishobora ko mu underground je ndi murapere wa mbere ngaha mu Burundi ndetse no kwisi yose yego ababipinga nabo ababipinga babivuge muri commentaire abafana bonyene nibo baca urubanza nibo babivuga ya mbega Boston amafaranga akoresha mu bintu vy'ama ko na video office na video office nayo ndabona kubera iki none warayiravye amurayibu narayiravye narayibutse warayibutse mbega Boston amahera uburyo akoresha mu gukora indirimbo ziwe buva he uburyo nkoresha ndagerageza kweri nditanga nyene ndiyaranja mu bisanzwe namba ndose ibihumbi 10 nkabika nkemera kurara inzara kabisa kugira ngo nze shike kuco nipfuza canke kuco je nkunda ya ndagerageza uburyo ashoboye kweri kugira ngo ndabikonoshika kuco shaka ya mbega Boston asazo afisa kandi kazi inyuma y'umuziki imeze gute ya kandi akazi nta kazi fise kweri wapi none kandi wavuze yuko uronka amafaranga ukabika amafaranga yakora ataka amafaranga yo kurya no kuvuga ko amafaranga yo kurya sishobora kuyabura yoyo urumva urafise ikintu ukora n'ubwo uri kuraduhisha ariko kama ni kiyede natumikiyaga ariko sakazi ikibazo cenga je no kora ikiyede man wapi ntibishoboka ko nka je no kora ikiyede basi ako kantu kuramwe aya mafaranga warotubwiye naka ibana iryo nibanga kabisa n'imico ya je no choresha ndumustar kandi nje gucoresha ndumustar nta mustar acoresha kabisa hama Boston ya abaraperi benshi abantu bumvise umuraperi kabisa bumva imyotsi Boston iyo myotsi ntayiraba kabisa wapi ko mbona n'ijisho riguma rimeze fresh yanje imyotsi nturaba aya ibyo none yerega abantu barashobora abantu mu bisanzwe abantu bavuga ibintu byinshi wowe ntushobora guhindura abantu ngo bavuge ibyo wowe ushaka rero abantu bafise kukuvuga ko ibyo bashaka wowe ntushobora kubihindura kabisa sasa rero je kuri je nka Boston K jewe nta myotsi ifata kabisa barabibona muri commentaire guys murabe ajya amaso yiwe muraza kutwishura je ukuntu ndayabona kabisa nawe preve nimeze nyereka ko Boston nta myotsi je shobora gufata abafana bo nyene urubanza ni waruce kabisa we nta madro gufata kirazira abakenshi tumenyereye abaraperi baba bambaye amakepi muga Boston tubona yahinduye look imishatsi yayeresheje we kubera ko utagomba kwifata kumera kumena abandi baraperi ya je ntandukanya nabajya abandi baraperi we uzi niyo mpamvu jewe ntishobora kumbona ico wabonye kuri ujya ngo ukibona no kuri jewe kabisa kirazira je fise ruki wanje nisangije kabisa kubera kanatsinda nakubwiye ko abaraperi bose bo mu Burundi nabana banje n'abapepe biwa sinashobora kwambara uko abana banje bambara urumva Boston yaretse kwambara ama style yaba kape kubera ari papa wabo kamere n'imishatsi rera barabibona nene ntibazibona bereke bayibona imvi bazibona wagwa ya ama Boston ya aha mu Burundi turafise abaraperi kandi benshi kandi babishoboye niwe muraperi uvuga ati ubu ndamwemera umuraperi nemera kabisa ngomba ndamuha ikibanza ca mbere mu bana navyaye kubera niwe mukuru ifura nifura
yitwa Fabilove Takeshani Boy. Cyane ko yari uwo mu Kanyoshi wawe. Hapana ngo no mu Kanyosha je mvuka mu Kinama nawe mu Kanyosha. Wewe ubahe? Jemba mu Kanyosha mvuka hariya mu Kinama. Kubera ko ukunda Fabilove. Fabilove ni kubera ari umwana wanje mukuru. Umwana nibarutse muri rap. Basi umuntu umuvyeyi ashobora kuvyara abana. Mungu ugasanga ariko araraba abana ukuntu bameze, ugasanga uyu muto yarafise yakiri kuruta mukuru. We kubera iki wahitsemo gutora Fabilove? Umwana mukuru yamari mukuru. Mukuru ntuzoraba ngo ujya ngo ni mutoyi wiwe ngaramusumbye hakiri. Mukuru yamari mukuru niwe je naraze niwe nshobora kuraga. Ya dusaba kaperi benshi nka mu Burundi ni ikihe kintu cyo kwerekana ko Fabilove ari we mukuru? Ari we mukuru? Ya. Icerekana ko Fabilove ari we mukuru. Kabisa. Nuko nyene ari mukuru nyene ni mukuru navyaye je kuri jewe. Kuri wewe. Ni mukuru nyene kuri jewe. Niwe navyaye je. Abadasohoye kugitahura neza uramufana. Apana ngo ndamufana. N'umwana wanje je sindi umufana wiwe. Fabilove n'umwana wanje. Kabisa. Ya nabandi bose abaraperi bo ngaha mu Burundi nabana banje. Kuko ndabarenze bose. Niyo mpamvu rero ata mpamvu yo kubihakana. Urumva imfura yawe uramuhisemwo niwe ubona uko akazi ngaha mu Burundi? Aha mu Burundi ni namba moja. Kabisa niwe muraperi wa mbere. Nuwe uri kuravuga ko ari umwana wawe kari we tuzi ko kurusha ko tukuzi wewe? Kari we tuzi kurusha ko tukuzi wewe? Urashobora kumenya umwana ariko umuvyeyi yamuvyaye ntumumenye. Ibyo biraba. Kubera ko tumenya umwana umuvyeyi kandi wavuze ko ukaze wewe. Ibyo birashoboka mani none. Mistari yawe ntifasha? Apana mistari nifasha. Ntifashe. Iyo ubyaye abana hari abaja hanze hari aba president bakamenyekana kabisa. Ariko ugasanga umuvyeyi yabyaye mu president ntibamuzi mu ugasanga umwana arazwe. Ndetse no kwisi yose kabisa. Akarorero nka Francine niyo saba. Woshobora kumbwira umuvyeyi wiwe uramuzi wewe? Oya prema nawe nzikazo nawandaguhera. Kabisa rero ubintu nuko biri kabisa. Wowe rero umwana wawe yaciye aba trend sana kuruta umuvyeyi wiwe. Birashoboka sishobora guharira kabisa ariko Fabilove niwe muraperi bo kubaha abaraperi mo ngaha mu Burundi. Niwe muraperi bo kubaha kabisa. Dogo wa matongo. Dogo uramuzi? Dogo wa matongo kabisa. Nuyo nyene kabisa ndamuzi. Ni Boniface n'umwana wanje sishobora kumuyobeka. Wewe kwero amadogo matongo kwizina banyita Kamirigo wigize mpongo mbiriza dogo ntugu mutabura ry'amarido iryo nishamba ryane ngedo kuva ububafu mene buryo barakubesha tukana keshi gifatira beshi mukanigo dogo kwanza wiyemera ko kikombo nigizwe n'amakopi dogo ndirimba kiwacu nawe ngengoma ziwacu nawagira isoni mu nyuma nkora maniga nawe numva ngo hita mukumuneye kope kamini nzoguma nkusiga naho bagusoma ngiduga mani. Urumva doge bavuze mu ndirimbo dogo bavuze mu ndirimbo ntawuzi uwo dogo ndamuzi dogo kabisa ndamuzi. Ujya nawe gatoya sizi ko ari true nuko arabo benshi hari amakuru yavuzwe we nyiki kumenya deja yuko yoba ari ibibazo mwagiraniye byagenze gute ashobora kubitubwira? Dogo w'amatongo Dogo w'amatongo mu bisanzwe nawe nyene aranzi kabisa. Bose ndiko ndavuga bose baranzi. Rero sasa Dogo w'amatongo indirimbo ngomba kurekura nimba yaramuteye ubwoba. Nimba yarajugumiye aravuga ati yarajugumiye tibana tibigiye kuba ingoma. Peti wa Kinama kabisa niyica. Cyagenze. Dogo w'amatongo naramwumvishije gatoya ijya ndirimbo ndabahane. Ubahashure. Namubwira ati ebana tumbirize no ndirimbo gatoya. Kandi indirimbo iraberekeye mwebwe abana banje navyaye iraberekeye kabisa. Umubwiye ko ari umwana wavyaye? Iraberekeye indirimbo. Ego ati yumvirize ndabona yuko yayumvirije. Ndihangana umunsi urahera kabisa. Umunsi ugira kabiri ndamubaza ati indirimbo wayumvise gute? Aravuga ati ngo sindaronka umwanya wo kumviriza bro. Kandi nanje mbona yuko indirimbo yayumvirije. Ahubwo yaramuteye ubwoba. Yarabonye ko bitagiye koroha kabisa. Kabisa. Ya man. Urumva rero uvuze ko yoba yagize ubwoba
kubera umise ari hit song indirimbo iryo sana avuga ati umupeti nawe aje kukipa vyaye ahubwo yumvise ngiye kugira niyumvise indirimbo ije ari hit song kabisa yumvise ngomba kugaragaza ibyabo abana banje nabyaye ngomba kubashira habona kugira ngo ndabatandukanye bubahane nibyo byamuteye ubwoba ko wavuze kugira ubarage nibyo byamuteye ubwoba kubera yumvise ko ngomba kumuraga ico nico cyamuteye ubwoba kabisa ya hari handi makuru dufise yuko wahora ugenda ahantu haba ya wabugiye mu biki kumuraba yaranakugara ko deje twavumvise ko yakugara ko ataza no kukuraba byaje gute ya naragenda kumuraba haba ngaha nyene muri Rohero ya dogo w'Imatongo naba ngiye kumuraba nyene kugira ngo tuyage ibintu byinshi ndamutekerera impanuro kabisa kugira ngo azarubaha Fabio yego Takeshan boy umwana mukuru ariko wenyene agacambwira ngo nta mwanya uhari ebana ngo je nta mwanya afise waturiti iki wagiye kuraba muri Rohero nagiye kumuraba akambwira ngo je nta mwanya afise ngibyo bintu byanyu ngo nta mwanya wabyo afise rero ni kenshi nagiye kumuraba kabisa ebana akaguma ambwira ngo nta mwanya afise ebana wayata mwanya afise kandi je nanje nigoye uwo mwanya nkawurondera ukuja kumuraba kandi tena ari umwana wanje ari umwana navyara ibyo bintu nivyumvikana kabisa uwo muvyeyi kuja kuraba umwana akamwinyegeza ya no murumva kari ngorane bro ya kuza kuraba umupera afise izina nawe dufate yuko izina ryawe basa abantu tarakumenya cyane agaca kugara wewe vyakwigishije ya ikintu byanyigishije ya ni kuvuga ko iyo umubyeyi abyaye umwana agatera imbere arashobora kumugara ko ngo ni kubera ngo yambaye nabi ibi nibiki byandagutakiye ugasanga ari nuba umubyeyi yamubyaye kabisa ya ibyo bibaho kabisa ibyo ntibitangaje sana nawe kandi ndibaza yuko bitahura kabisa ya hano mu Burundi Boston K tufisa aba rapper benshi nibihe mu rapper uvuga ati uyu kabisa naho yosara je kora boy wanje sinokwigira ndayimuha nga mu Burundi ego umurapper nga mu Burundi ego jewe naho yosara akayinga keza kaja kwiyahura kaja muri Tanganyika urabyumva urabyumva bro kabisa ni Big Fizzo na Satubi abanya nibo boha abo babiri ndakubwiye naho bose sara bakayinga bakagira iki sishobora kubaha collab kubera ndabarenze cyane kandi cyane nabana banje deja kira murapere wese n'umwana we wanje nagira umuvyeyi yereka urukundo abana biwe umuvyeyi nagira yereka urukundo abana biwe sikuvuga ngo ndabanka mani ariko hari impamvu nabivuze ni jewe nyene ndayizi ya ni yihe niba atari banga iyo mpamvu kabisa ni banga kabisa ni banga kweli cyane ni kwa kuntu umuvyeyi avyara abana bamwe bakagumuka bakabibirara ongo soko nye oya Jesse ico nabikuye ko kweri kubera adusobanurire kidogore kuntu ico wabikuye ico nabikuye ko kabisa ni banga je wanje kweri gusa jewe sinobaha collab oya ya akotuye kutabaha collab surafise nabandi nawe wemera sivyo basi uvuga ati uyu muntu kabisa naho yoza ubunyene nohita ndamwandikira amasezerano ko tugiye gukorana collab ubunyene direct ninde nga mu Burundi abarapere ko mbona umengo ntibariko barakora mino minsi basinziri bana je kweri jerega kugira ngo ndakwemerere collab kabisa nuko mba mbona kuri ku kivi mbona kuri kurakora ngaha mu Burundi umengo hip hop umengo nikiravugwa cyane kweri no mbona yaraje umengo aje atavyorosha ari kiriku wewe wamenga ari ku kivi mugana ho nyene mbona umengo yacitse intege umengo ntari karakora mino misi kumenga heruka kudutamwo isongi ya aheruka kudutamwo ready n'ubu
turafise yindagira dutema imaze amezi 8 umwaka hafi umwaka basi irafise akanovera umuntu ari karakora aracarindiriye manze mu mari mu buryohe umuririmbyi yari karakora mu mezi 5 abasohoye indirimbo cyangwa mu mezi 2 abasohoye indirimbo nuko nawe uraheze nawe niko bikora jewe kuvuga ngo niko ndabikora je sishobora gukora je abariko barakora abana navyaye kwanza kabisa abana navyaye nibo bariko naho yipowera je ndi umuvyeyi wabo none irifo ko abana bakora kwanza gatoyi ntakugoye ngenda gusubiza inyuma gatoyi wavuze ko Bface waza kumuraba akakugara ko nasohoke ari mu gipangu uri ku gipangu nasohoke kuraba daba kajambo kamwe umubwira Bface ndazi aradukurikirana kugira kazomushikira avuga ati ewa umupeti naramudekone vyatsari Bface ikintu namubwira nuko yoza arubaha umuvyeyi wiwe kabisa umuvyeyi wiwe kubera buriya umugisha wa mbere utangwa n'umuvyeyi kabisa utubashe umuvyeyi nta umugisha uzoronka ego rero anyubahe nkuko namubyaye apana ngo uranamurera danamurera arakura irifo rero ko yubaha umuvyeyi wiwe kabisa nico namubwira kabisa rero gatoyi umuvyeyi w'abarape umuvyeyi w'abarape genda umuvyeyi w'abarapere ama abastari uri mu star cyangwa mu underground jewe manzube uri mu underground jewe uri mu star underground man okay uri mu star sinakubujije man kenshi abastari barakundwa cyane no abastari usanga bakundwa n'abakobwa cyane kabisa wowe ivyo bintu nibiragushikira akaza umwana ko kwiboma akavuga ati Boston key ewana je nagukunze nanagufiriye vya hatari bamaze kugushikira ibyo biramaze kuba ariko kabisa sinobivuga ko byinshi oya gatoyi abakunzi bawe bamenye kumenya iyo dossier kwene ndayubitse kabisa Boston naze kutubwira ngene vyagenze kabisa nzobabwira hanyuma basi iyo dossier ntugombye kwinjiramo cyane sivyo uwo mukobwa cyagenze gute ucubigeza ko tubandana iyo dossier nakubwiye ko nayubitse sishobora kuyibandaniriza ko kweri birashoboka kubera hajya umuntu agukunda si ukunda okay Boston nabahe bakobwa yavuga ati ewana umukobwa agenda muko baso umukobwa akwije ibi bintu je no mukunda abameze gute umukobwa Boston akunda umukobwa jewe nkunda kabisa umukobwa nkunda umukobwa munini w'ingidi afise ibisusu afise ibisusu niwe umukobwa nkunda niwe guyi wanje yaba yirabura none ama nuko nyene kabisa wewe nturaba mu maso urabi je isura yose ishaka itaboneka ishaka ibera zimanganya mugambo n'ibisusu aho kweri uwo mudema bari guyanje kabisa no kubera ko ukunda ibisusu nabyisanzemo bro nabyisanzemo kweri basi shaka uduhe igituma kimwe gusa uvuga ati je kabisa umuntu bisusa aranteza igituma kimwe gusa bati je kabisa umudemu w'ingidi ashaka afise isura kanopi ewana jafise ingidi naye rero ebana reka ibyo tubyihoze gatoyi kweri tubyihoze gatoyi urumva rase kuduhaga umuco kubijanye ibyo tubanze tubyihoze nababwiye umudemu nkundi nge nabameze ibyo bindi by'igituma ndamukunda reka tubyihoze okay gatoyi je no kuri kurabinkora mo je ndabikwinziza mu gatoyi sivyo batubice ko abastare bacu abafana canke abandi bantu bagiye batandukanye barakeneye kumenya ubuzima bwabo private okay bega Boston yafise umukunzi pour no mama mbese gute umukunzi arahari afise umukunzi man ewa umukunzi urumva ko akwemanze mu gusanga ufise benshi ukacu uvuga ati fise umwe man fise umwe kweri iryo kosa sinorikora ryo gucamo umukunzi nkunze umwana yashituye umusitari wacu yewe namushukishije kweri kabisa yamushukishije
ikintu cyagushikiye cyakwatiye ewa na Boston yumva agwa mu rukundo n'umwana kabisa nubi bisusu kumwe watubwiye nabyisanzemo kweri gusa ibisusa arabifise kweri kabisa sino guhenda kweri ewa na big nyasha kabisa gatoyi Boston agwana mu kurangiza ikiganiro twagomba gatoyi ugira ikintu ubwiye abafana biwawe b'umuziki wawe abakunda rap y'u Burundi ndetse n'abakunda umuziki w'u Burundi muri rusange nyambara imigambi myiza ubafitiye cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye vyiza ugiye kubakorera sinzi ko ushobora kubibabwira kugira mu kanya duhave dusezera icyo norangiriza ko nikubwira abafana yuko ngiye kubatamo kabisa ngiye kubatamo indirimbo yitwa ndabahane abo ni babana kabisa banka kumva abana batumva niba ngomba guhana washishura nibemera ko ndabahanura fresh kabisa base naho nzobahana kabisa iyo ndirimbo kweri abafana nabakubitiye kapera gatoyi bayumvise nizere ko indirimbo izo imeze fresh yes Boston kandi bazoba bayiryohereye miyo ndirimbo abantu bitegeka igishasha gitandukanye n'ico bahora bumva mu izindi ndirimbo iyo ndirimbo izoba igiye kuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ku barapere batubahana abarapere batubahana umwe amenye ngo je ndi mutoyi uwundi ati je ndi mukuru ibyo bintu byinshi muzobyumvamo mu ndirimbo wewe ubona gute iyo ndirimbo ubona izokugeza aho imaze kuja hanze indirimbo niyagira hanze icizongeza ko nuko kwanza ubutumwa nzoba natanze buzoba bwashikiriye abona buhaye kabisa nta kindi niyo nyungu yanje kabisa ya mbere mbona nzoba afise twashaka rero gatoyi mu kurangiza ikiganiro abakunzi bawe canke abantu bakubonye no munsi ubabwira ahantu bashobora gusanga ibikorwa vyiwawe babe baragira sabone kuri chaîne yiwawe kugira uzobarekurira umuzigo bamaze kugutagira barinjira kuri YouTube bakandika Boston K Burundi acha babona ibikorwa byanje kabisa Boston K Boston K tugushimire cyane kubona uno munsi witavye ubutumire bwacu twizere yuko no mu nyuma nitwongera kugukenera uzotwitaba nanjye ndashimiye n'abadukurikiranye muri kino kiganiro ndabasaba gukora like no gukora suive no bakore partage kugira ngo ibiganiro byo kuri Akamo TV bibandanye bishika kure wagwana kabisa yes bakunze ba Akamo TV yari Kodi Mr Black na Boston Mr K tubashimire cyane tubatumira kugira commentaire mugire partage mugire na subscribe ciao